Bagenzi mwese mukunda kandi mukurikira ibiganiro bica ku nsamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ndabaramukije amahoro y'Imana mwese. Ndabahaye ikaze ngo tuzirikane ijambo ry'Imana Ekereziya Mayo wacu yatekanije kuri uyu munsi wa gatatu wo mu ndwi igira 11 mu mwaka ugaburika na kabiri. Ijambo ry'Imana tuzirikana turisanga muri ibi bisomwa bikurikira. Igisomwa ca mbere cavuye mu gitabo ca kabiri c'Abami, kigabane ca kabiri, tugasoma akarongo ka mbere, tukaca dusimbira ku karongo ka gatandatu gushika ku karongo k'14. Izaburi yo kwitsa ico gisomwa ni izaburi ya 30 canke ya 31 bivanye n'igitabo umwe wese afise imbere yiwe. Inkuru nziza ni inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko yashikirijwe na Matayo mu kigabane ca gatandatu kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka gatandatu no kuva ku karongo k'16 gushika ku karongo k'18. Muri kumwe rero na Patiri Dieudonne Ntamavukiro umuriyozeze nkuru ya Bujumbura. Kaze rero dutege yompi umukama atuyagire. Ibyo dusoma mu gitabo ca kabiri c'Abami, ngibi vyabaye mu gihe umukama yajana Eliya mw'ijuru mu gihuhusi c'umuyaga. Eliya na Elize bari mu nzira bavuye i Giligali. Araheza Eliya abarira Elize ati, guma ngaha kuko umukama antumye ku ruzi rwa Yorodani gusa. Ariko Elize aramwishura ati, ndarahiye umukama muzima, nawe wenda kurahiye yuko tutavana. Baraheza baragenda bompi uko ari babiri. Bashitseyo abahanuzi 50 bahora bagendana baraza kubasanganira, bigumira kure mu gihe bari bahagaze bompi ku nkombe ya Yorodani. Maze Eliya afata umutamana wiwe arawuzingazinga awukubitisha amazi, nyamazi acikamwo kubiri, baca mu nzira yumye. Bamaze kujabuka, Eliya abarira Elize ati, pfa kunsaba ico ushaka, mbega tutaravana noshobora kukugirira iki? Elize aramwishura ati, ntabara undage ibigabane bibiri by'ubuhanuzi bwawe. Eliya aramwishura ati, unsabye ikigoye, mugabo nibabona mu gihe nzotwagwa gatandukanywa nawe, ivyo uzobironka, ahandi ho ntibizoba. Bariko baragenda bayaga, haza ururezo rw'umuriro rukwegwa n'amafarasi y'umuriro, birabatandukanya. Eliya ajanwa mw'ijuru mu gihuhusi c'umuyaga. Elize abibonye arasemerera ati, yewe gadawe, yewe gadawe, wewe rureruzo rw'Isirayeli n'amafarasi yayo, ntiyabagisubira kumubona. Niko gutabura impuzu ziwe akazizingamwo ibitabu bibiri. Araheza atora umutamana wa Eliya wakorokeye hasi, agaruka ku nkombe ya Yorodani. Arafata rero wa mutamana wa Eliya awukubitisha amazi, nyamazi acikamwo kubiri, araheza arajabuka. Iryo ni ijambo ry'umukama. Mwese abizigiye umukama, humure, subiza umutima mu nda. Mwese abizigiye umukama, humure, subiza umutima mu nda. Erega mukama, ubuntu bwawe ni bwinshi cane, ubwo wereka abakubaha, ubwo ugirira abaguhungirako mu maso y'abana b'abantu. Mwese abizigiye umukama, humure, subiza umutima mu nda. Abukiza ubahoza kw'ijisho, ukabashira kure y'akagunge k'abantu, ukabahisha mw'ihema kure y'uruvugo rw'abantu. Mwese abizigiye umukama, humure, subiza umutima mu nda. Nimukunde umukama mwa bakunzi biwe mwese, umukama abungabunga abatamuhemukira, ariko akagerera ku rushi abishima. Mwese abizigiye umukama, humure, subiza umutima mu nda. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yashikirijwe na Matayo. Muri rya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe n'ishengero ry'abantu ati, nimureke kwerekana ubwiza bwanyu mu maso y'abantu kugira ngo bashime, ahandi ho so wanyu wo mw'ijuru
nta mpera azobaha. Niwagira ico uhaye umurushwa ntukigire ururirimbo, kumwe abibara uko batari bagira mu masinagoga be mu mayira, ngo abantu babaninahaze. Nukuri ndabibabwiye, impera yabo baramaze kuyironka. Weho rero niwagira ico ufumbatishije umworo, ukubamfu kwawe ntikuze kumenye ico kuryo kugize, kugira ngo ico utanze kigume mu mabanga. So wawe abona ikimizwe n'ingoma azokigusubiza. Nimwasenga ntimugire nk'abanyabwishime bakunda gusengera ahabona mu masinagoga no mu mayira abiri, ngo abantu bababone. Nukuri ndabibabwiye, impera yabo baramaze kuyironka. Weho rero niwashaka gusenga, injira haruguru hiherereye, wugara urugi, uheze usenge, so wawe arahiherereye. So wawe abona ikitaboneka azobikwishura. Nimwisonzesha ntimwijigwe nk'uko abanyabwishime bagira, bakinyankabiranya mu maso kugira ngo abantu babone ko bisonzesheje. Nukuri ndabibabwiye, impera yabo baramaze kuyishikira. Weho rero niwisonzesha, inogereze mu mutwe, wiyoge mu maso, abantu ntibamenye ko wisonzesheje, ariko bimenywe gusa na so wawe atakimusoba. So wawe abona ibiri mu mpisho azobiguherako impera. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Bakunzi b'Imana, ndasubiye kubaha ikaze ngo tuzirikanire hamwe iri jambo ry'Imana duhejeje kumviriza. Mu nkuru nziza turumvisha ingene Yezu agabisha abigishwa biwe n'ishengero ry'abantu ngo birinde kwiyorobeka nk'abantu bamwe bamwe bo mu gihe ciwe. Uko kubagabisha gufatiye ku byabwirizwa kugaragaza ubuyobekeramana bw'Umuyahudi aho yaba ari hose, ugufasha abarushwa, ugusenga, we no kwisonzesha. Yezu yabagabishije abasaba kuterekana ubwiza bwabo mu maso y'abantu kugira ngo babashime. Ahandi ho data avyagiye mu ijuru nta mpera azobaha. Yezu yababwiye ati, niwagira ico uhaye umurushwa ntukigire ururirimbo, kumwe abibara uko batari bagira mu masinagoga be no mu mayira, ngo abantu babaninahaze. Nukuri ndabibabwiye, impera yabo baramaze kuyironka. Iyi nkuru nziza itubwira ivyerekeye kugaragaza umutima w'ubugiraneza. Yezu atwereka uko twogaragaza ubugiraneza tutarinze kubitangaza mu binyamakuru. Ntawuba umugwaneza mu gihe ashaka kwimenyekanisha mu bantu, koba ari uguhayanisha ubugiraneza bwiwe. Bakunzi b'Imana, uko umuntu agenda akura kuva mu bwana bwiwe, agenda ariga ingene yokora neza, akagira ishusho nziza, akavugwa neza, agashimwa n'abandi, baba abavyeyi biwe, abigisha n'abandi. Ariko ivyo sivyo bigaragaza ko agendera ubutungane. Ugendera ubutungane si ivy'inyuma, ni ivy'imbere mu muntu. Nibikenewe rero ko umuntu kubw'inyuma agaragara nk'uwukora ineza, abwirizwa kuba nyabona uwukora ineza, kuba umuntu w'ineza. Iyo ni inyigisho Yezu ashikiriza abamwumviriza. Ugukora ineza ntibisaba gushirwa mu ndirimbo, bikorwa mw'ibanga. Iryo banga rizwi na Data ari mw'ijuru, we adukunda urukundo rutagira ingero. Ubugira neza rero bubwirizwa kugaragazwa no kwitangira abandi mu kubasabikaniriza utwo nari nifuza ko twamfashije nanje, ariko nkabona ko hari abadukeneye kundusha. Ivyo navyo biva ku mutima w'urukundo, umutima utangana akanyamuneza, ngo hahirwa abatangana akanyamuneza. Ukugirira neza abandi rero ntibigaragazwa no gutanga ibintu gusa canke amafaranga gusa, biragaragarira kandi no mu bisabisho no mu kwisonzesha. Yezu ati, nimwasenga ntimugire nk'abanyabwishime bakunda gusengera ahabona mu masinagoga no mu mayira abiri, ngo abantu babone. Nukuri ndabibabwiye, impera yabo baramaze kuyironka. Weho nibashaka gusenga, injira haruguru hiherereye, wugara urugi, uheze usenge, so wawe arahiherereye. So wawe abona ikitaboneka azobikwishura.
Yesu ashaka kutwigisha kutarondera gushimwa n'abantu. Imana ibona vyose, irabona n'ivyihishije muri twebwe. Ntaco bimaze rero kwerekana ubw'inyuma muriko urasenga kandi bitavuye ku mutima. Igisabisho mva mutima nico gisabisho kiduhuza n'Imana. Ahiherereye duhamagariwe kwinjira ni imbere mu mutima wacu. Ugusenga si ukumena abandi amatwi, ugusenga si ukubuza abantu gusinzira no kuruhuka, ugusenga si ugukora nk'abakokayi barondera abakiriya baze mu modoka, imodoka ihagurutse bagasigara. Ugusenga ni uguhura n'Imana ukaganira nayo wisunze akarorero ka Yezu. Igisabisho ni wa mwanya mpereza Imana kuko ari Imana. Ico gisabisho nkagiherereza n'abandi, haba mu gushengerera, mu gutakambira abandi, ngaheze nkiyima ibindi bintu vyondyoheye. Yezu arongera akavuga ati nimwisonzesha nimwijigwe nk'uko abanyabwishime bagira bakinyakambiranya mu maso kugira ngo abantu babone ko bisonzesheje. Weho niwisonzesha inogereze mu mutwe, biyoge mu maso, abantu ntibamenye ko bisonzesheje, ariko bimenywe gusa na so wawe atakimusoba. So wawe abona ibiri mu mpisho azobiguherako impera. Bakunzi b'Imana, erega no kwisonzesha biragaragaza ubugiraneza. Sino kwisonzesha mufata ikiguzi c'ivyo nari gufungura ngo ndagishira mwishira hamwe y'abagira neza canke ngo ndagihereze ugikeneye. Ivyo ntibikwiye, harimo no kwitanga wese. Mbwirizwa rero kwivako nkiyambura vyose kubw'urukundo mfitiye Imana n'abantu, ivyo nkabikora ntidoga. Bakunzi ba Radio Maria Burundi, uyu munsi Yesu adusaba gufasha boro gusenga no kwisonzesha tutarinze kwiyorobeka. Yesu ashaka ko tuvavanura n'ubwiyorobetsi. Naho twoba turiko turakora ico ibwirizwa ridutegereza tukagikora ngo tubonwe, naco tuba dukoze. Ugufasha abandi nka kurya batanga pourboire mu kabare si igikorwa kigaragaza urukundo kivukanye. Nta kindi umuntu aba akoze atari vya bindi bamwe bita kwimahoroniza, ugerageza kwiha amahoro mu mutima ariko atayufise mu vy'ukuri. Ivyo rero naco biheza ngo bihindure ukungene twakira umuvukanyi mu mutima wacu. Ku rundi ruhande, ukwisonzesha kutavuye ku mutima wo kuvavanura no kudahaga ivy'isi naco kumaze. Igisabisho naco iyo tukivuze nk'abidoga igiheza ngo kitwugururire inzira yo guhura n'Imana, ngo nayo ituyagire twumva ijwi ryayo. Dusabe rero kugira ngo tuze tubashe kwitaba akamo Imana idutera, ngo iciza cose dukora kibe kivuye imbere mu mutima. Twitaba akamo ko guhinduka, twigaye ibyo dukora byose tubikore mu mwidegemvyo w'abana b'Imana. Amen.